turabaramukije bakunzi ba Kombizi TV bivanye naho muherereye. Turi kuwa mbere igenekerezo rya ndwi ukwezi kw'icumi umwaka wa 2024. Kaze mu makuru yaranze indwi turangije. Muri aya makuru aha turaza kugaruka ahanini mu gisata cyo kwitunganiza imigambi arico entrepreneuria, uburimyi n'ubworozi, iterambere rusangi, indero hamwe n'inkino. Mu gisata cyo kwitunganiza imigambi, umugambi payeje usanzwe ushigikira ugwaruka watunganije mu ntara zitandukanye z'igihugu kuri uyu wa gatano igenekerezo rya 4 ukwezi kw'icumi ihiganwa ry'imigambi y'akabirya. No ngaha mu ntara ya Muramvya iryo higanwa ntiryasigaye inyuma, rikaba ryarabaye aho imigambi itatu ariyo yashoboye gutsinda. Tuyibutse ko iryo higanwa ryahuje imigambi 10 yayatowe mu makomine atandukanye agize intara ya Muramvya. Hakaba uwa mbere yaciye aba Ndayizeye Steve wo muri komine ya Muramvya, uwa kabiri nyene aba Nibaruta Abdul Karim umuvumbi azohingura ibivuye mu buki. Uwa gatatu nawe aba Kazasa Charles akaba ari umurimyi wa kijambere w'ibiraya. Uwa mbere nawe Steve akaba ari uzokora ibyo kurya by'ibitungwa. Aha wari yaje aserukiye umugambi payeje aragaruka kuri bimwe mu bibazo abakoze iryo higanwa babajijwe, yongere agira ko abamenyesha n'ukuntu bagiye barakurikirana. Ni byiza yuko umuntu akurikirana amakuru tubashikiriza kuri Kombizi TV, isoko y'ubumenyi bijanye no kwiteza imbere, yo bikurikirana kuko iyi konko utayikoze mugenza wazo ikora mu mwaka uza. Ibi rero hari abafatira ngaha bikabaha ubumenyi buzobafasha kuzotora ku nkuru izokurikira. Mbega urashobora kuba urusanzwe ufite amasoko cyangwa urusanzwe ukora uwo mugambi, igihe ushobora gukorera mu mugambi w'Uganda, ibintu nk'ibyo hakaba hariho n'ibindi bibazo byiyongerako, aho twagenda turaraba ukuntu ushobora kutubwira kudukonvenka bijyanye n'umugambi wawe, aho twagenda turaraba ukumva ko iwawe mbega utahura uwo mugambi cyangwa iyo umuntu ariko arakubwira utahura muri cyo. Hari muri kindi cyo kumenya mbega uri mu by'ukuri ari ashoboye kuyobora uwo mugambi by'ukuri n'ubuyiwe. Ibyo twabikora turabibaza mu buryo butandukanye kugira dushobore kumenya by'ukuri mbega umuntu twogera turamuha amanota angana gute. Twashobora gukorera ku manota agera 100, aho twagiye turatanga amanota atandukanye kuko turi batatu batandukanye, hama ayo manota akagiye arateranywa n'abari bageze kuyateranya, hama baratora amapercentage ya buri muntu umwe wese. Twagira aho tubabwire uko byagenze duhereye ku mugambi wa gatatu, ni ukuvuga uko muri ngaha mwese se kugira murabizi mwese muzoronka
ariko muzoronka uburyo butandukanye bivanye n'ukuntu umugambi w'umuntu umwe wese wagiye uraja imbere y'uwundi. Bivuze iki? Bivuze yuko hariho abantu batatu bari basanzwe bari mu makomine atandukanye bategerezwa kuduga ku rwego rw'intara, hama batanu bagaca basubizwaho n'abandi uwari yabarenze uwa kane. Tutarandiriye rero, reka duhere ku kibanza ca gatatu bashoboye kuduga n'uwo ntara, turababwira batatu, hama abandi tubabwira ku rwego rw'ikomine, kuko rw'ikomine naho nyene hariho abaza kuba bagenda basubiza. Uwa gatatu ni uwitwa Kazatsa Jean, akaba yarashoboye kuronka amanota 83 n'ibice 4. Uwo avuye ku rwego rw'ikomine aduze ku rwego rw'intara. Uwugira kabiri ni uwitwa Nibaruta Abdulkarim, yaronse amanota 88 n'ibice 2%. N'uwo yaduze ku rwego rw'intara. Hakaba n'uwa mbere witwa Ndayikeza Stella, yaronse amanota 81 n'ibice 1. Abo 89 n'ibice 1. Abo nibo bashoboye kuduga ku rwego rw'intara uko ari batatu, ariko sigura yuko n'abandi naho muri ku rwego rw'ikomine uko namwe mutazoronka mugabo namwe mwibanye murasoma amanota, ariko ndagira ndababwira abo bandi uko basigaye. Mu gisata c'indero muri komine ya Muramvya haratunganijwe ikibazo cyo gusuzuma urugero rw'ubumenyi ku wa kabiri igenekerezo rya mbere ukwezi kw'icumi mwaka wa 2024 ku banyeshuri bo mu mashuri y'intango kuva mu mwaka wa kabiri gushika mu mwaka w'indwi. Kubw'umuyobozi w'indero muri komine ya Muramvya yari yishikiye ku kivi kuraba ingene icyo kibazo cyatanzwe, aratubwira intumbero nyamukuru yatumye hakorwa icyo kibazo. Gifise uruhare rudasanzwe kuko murazi yuko ndibuka nihenze mwakoze twari kumwe turiko turakoresha ikibazo nyene twabwiye intumbero y'iki kibazo. Ni ukuvuga twaragiye hamwe nawe dusanzwe dukorana turaraba igituma ubumenyi bugenda busubira inyuma. Hama rero tumaze kuca hirya no hino cyo gusanga hari ikibazo nyamukuru cyane cyane muri aya mashuri y'intango. Ni ukuvuga twarondera umwimbu mu mwaka w'icenda cyane mu mwaka wa gatatu mu mashuri shingiro, tukabona abanyeshuri bashikayo n'ibibazo bitangwa na leta ntibamenya neza. Niho rero twari twiyumvira tume aba bana ko bashika mu mwaka w'icenda mu mwaka wa gatatu mu mashuri shingiro bafise ubumenyi budashimiye byo byapfiriye. Tumaze no kuvyiga turatora ahantu byapfiriye, dusanga abanyeshuri kuva mu mwaka wa mbere kuduga bimuka atabumenyi bukwiye bafise. Niho rero twaje twiyumvira imbere yo gukosora ibindi byose yuko tubanza guhera hasi. Aha muri komine ya Muramvya twarihaye ihangiro yuko mu myaka 7 ivyo twarabishikije mu nama rukokoma iheruka kuba mu mwaka uheze muri komine, yuko twihaye ihangiro ry'imyaka 7 kugira ngo dukosore hasi, kugira ngo twumvishe neza abigisha uruhara bafite rudasanzwe mu gutanga ubumenyi, kumwigisha yokorana akarangamutima mu kazi agiye gutunganya kamisi yose. Uyo muyobozi kandi avuga ko bafise byinshi bariko barakora kugira ngo uyu mwaka w'ishure w'2024 n'umwaka w'2025 umwimbu uzokwiyongere. Aha kandi twabamenyesha ko komine ya Muramvya mu mwaka uheze
yari yamenyesheje abanyeshuri ku bice birenga 85 kw'ijana. Akoze cyane kuri kibazo no kuvuga twarababwiye ko dufise ihangiro, kandi iyo umuntu amaze kugira ihangiro hariho n'ibyo ashimbe kugira ngo azoshike kuri iryo hangiro. No kuvuga kuva tugishika kurongora ino komine twararavye ivyokorwa ku mwaka ku mwaka. Rero ibitari bike byarakozwe. Aha ubwambere ikintu twihutiye twaragwije amanama ku mpande zose, turavuga ku bavyeyi, ku bayigisha, ku bayobozi, ndetse turashaka no ku banyeshuri. Aha hose twari kugira ngo turabire hamwe ico bawugira ngo indero cyakanovera n'icyo z'akanovera turabe ingene kumbure tukokagarukana. Aha rero byarakozwe ku mwaka ku mwaka. Uyu mwaka nawo ubu icyo twagwaniye uno mwaka twararavye amashuri yoba akiyuma, amashuri umwimbu wayo utiyongera neza. Ayo nayo asigaye ari make muri komine ya Muramvya. Ayo naho twaciye dufata uno mwaka ikintu kigiye kwihutira, amanama azoguma akoreshwa kurya vyahora, mugabo twasanze ikindi kintu coza gisubije byose. Twaje dufata abo dukorana mu buyobozi bw'indero muri komine ya Muramvya, aba twita abakonseye, navyo nyine ndimwo. Twaciye dushiraho umugwi, no kuvuga ubu ayo mashuri turayazi uko angana, turazi n'ahaherereye n'abayarongoye. Aha rero twaciye tugira icyo twokwita ubuhetsi, no kuvuga aha muri komine ya Muramvya aho tuzo dukorana, uwo muntu wese twaramuhaye amashure azokurikirana uno mwaka, icyo twita parrainage. No kuvuga rero tumaze gushiraho ubwo buhetsi, ubu agirwe ishuri canke ririya ategerezwa kumenya ubuzima bw'iryo shuri, ko mbega abigisha batumva ku gihe, bataha hageze canke hatageze. Ibyo byose tumenye n'ingene abanyeshure bacererwa, ingene badacererwa, ingene byifashe muri rusange. No kuvuga rero tumaze kuganira inama n'abantu dukorana, naco ndababwira ati mwebwe rero ubu iri shure rigasubira inyuma, iri shure itadugije umwimbu ni uzoribazwa. Ubu rero mwino minsi bamaze gushaka ku kivi, baguma bampa amaraporo umwanya wose ingene biriko biragenda ibijanye n'ayo mashure, kandi ndabashimira cane tiko dukora neza. Amaraporo bampa ndabona yuko amaraporo ameze neza, bakanyereka naho bimwe bimwe biriko birapfira, tukavugana ico. Aha rero iki gikorwa cane n'abayobozi bishimiye uko nabo bacagira igifuza cyo amashuri. Nibyo iyi mpenyanyo ni nziza cyane, kuko nkuko nama nabivuze, nta mpenyanyo nimwe turagira iragira isheke cyangwa iragira ingorane. No kuvuga impenyanyo tuzasobanura kwa ku mwaka zose zongereza umwimbu. Iyi nayo rero kaje arakabijya, no kuvuga ajya amashure yari nyuma, no kuvuga nayo kagira duki ahambya yandi. Mwico gihe uvyo mona komine rero hamwe twifuza gushaka kubanza vya mbere, yagiye mu banza vya mbere. Nuko twebwe twamaze kuvuga nayo kwa muyobozi bw'indero akazi katakinga mu biro, kandi bari babimenyereye ubu no gukorera kuri teri. Mu gisata c'uburimyi, iyi ndwi yaranzwe no kugombora imbuto z'ibigori zo mu bwoko bwa Pannar 53 ku mafaranga 4,100 mu makomine atandukanye agize intara ya Muramvya. Abarimyi bakaba bari basidukanye n'iyo nka ku biro by'amakomine bijejwe uburimyi n'ubworozi. Tubibutse ko iyi ndwi irangiye nk'uko tubimenyeshwa n'abajejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Muramvya, irangiye hamaze gushika itoni zishika kuri 20 z'ibigori. Toni 15 zatanzwe na leta hamwe n'itoni 5 zatanzwe n'umugambi wihuta ku barimyi. Mu
muri ico gisata nyene ishirahamwe Niragira Community Development Project ryarahaye imbuto z'ibiharage imiryango ishika kuri 32 aho umuryango umwe wese waroswa ibiro 2. Bakaba kandi barabatekereye impanuro zizotuma ibyo biharage bagiye gutera bizogira icyo bibamariye kugira ngo bazoronke ibyo basubiza mu ishirahamwe. nakekera nuko imbuto bahaye ibiharage ari nziza isoze rwose kudukundisa besanye nziza gose. Rero umushimirije yumviriye kuko mwari mwumvikanye yuko ku bigori utwaye kilo kimwe rwose ibiro bingahe bibiri utwaye bibiri kabuzana bingahe ni kuvuga umuranye bibiri by'ibiharage muzana bingahe niba cyane ndi kwinumva muri abantu beza mutayaze amasigara cicara. Rero kimwe mushishikane nk'ubwa mbere mwitwareka gushira mu ngiro mwage muraronka cyane cyane gukora ifumbire n'imagazo hejuru. Nibaza ko ngiye mu miryango yanyu mihana yanyu yosanga hari kuri nyorega mufisa muhiri wanyu nahatanye ngose nkize mugira hamwe zishira hamwe usanga muhiri wawe wifutiye nyorega gwawe witunganirije yo hejuru kugira ngo yafumbire nziza inoboye itica isi ariko ifumbire ikingiri isi hamwe n'ibitegwa ko mwuba kuri namwe mihana yanyu muzo mwatangiye kuzikora niko nibaza. Nagire mbere aba barashoboye gutangura gukorezo nyobarega zo hejuru mu mihana yanyu boca basigara tukavugana hama abataratangura naho mugende mutangure. Icya kabiri aho imitsinda none ko mwakoze ntuze amajamwari kubwishira hamwe atari kubw'igiti cy'umuntu siko nibaza ko naho ngene mu matongo yanyu muze kuko dukwi bitoki zagize gute bigwaye. Arifuza yuko buje bimenye yatanze uburyo bwiwe amafaranga kugira ngo abaho ubumenyi bukwiriye kugira ngo mushoboye kwitunganiriza namwe amajamwari yanyu ko mwotangira abana hagufi muhagira amajamwari y'uwanyu kugira ngo imitsinda ivuye muri jamwari muyimure mu matongo yanyu musubiriza bya bitoki yategwa na yangwara yabitera mu gihugu cose kugira ngo kumbure inyuma y'umwaka umwe bimwe twakira mu bwenge bizobe bigaragara mu ndimiro zacu tubona tuti imitsinda myiza canke indimiro zacu zatunganije neza ubwitoki byiza bitagwaye. Bwa kabiri kandi mukoresha ifumbire muyikoreye kunyabarega zo hejuru. Cya kabiri ngaho nyene kandi ko mu ndimiro zanyu murako mwaka uheze mwarose ubumenyi bujanye no gutunganya isi indimiro zanyu muciye iki imikobeko no gushirako ivyamwa bikingira kandi iki isi. Nibaza ko naho nyene kandi mwico kiringo ko mu ndimiro zanyu hazoba harimo iyo mikobeko mutazorindira ngo baba engineer bamwe bariho atanga uburyo kose urakuza mu ndimiro zanyu kandi mwafatanya igihe kinini cyo kwiyingene mwotunganya indimiro zanyu. Azoneza bose abonye mushoboye kwitunganiriza indimiro zanyu hari imikobeko hari ibitoki bitagwaye bivuye mu majamwari bitunganije ko mwavyize kandi mukoresha n'ifumbire nyene irigi kirundi giza mukoresheje nyabarega zo hejuru. Mu gisata cy'ibikorwa by'iterambere rusangi ibikorwa rusangi byo kuri wa gatandatu byabereye ku mutumba Ruvumu uri muri komine ya Kiganda. Aho ibyo bikorwa byari byitabiriwe na bamwe mu mvukira aha twovuga nk'uwahoze ari buramatari w'iyo ntara ya Muramvya asanzwe avuka kuri uwo mutumba wa Ruvumu hamwe n'umushingamateka imvukira ya komine Kiganda. Ruvumu oye! Kiganda oye! Muramvya oye! Burundi oye! Abenegihugu bose oye! Abanyakiganda oye! Abanyaruvumu oye! Murakoze nyakubahwa buramatari w'intara yacu nziza ya Muramvya. Ibyo bikorwa kandi bikaba byari byatewe iteka na nyakubahwa buramatari w'intara ya Muramvya. Mu ijambo yashikirije yarahimirije kandi abenegihugu gutera ibyamwa n'imiburiburi 5 ku muryango.
nk'uko twakoranye inama n'indongozi mu mwaka uheze twagiye turabihimiriza bene igihugu twagiye turaca ntimwibagire ivyamwa. Twari twasabye yuko umuryango wose utegerezwa kuba ufise n'imiburiburi ibiti 5 vy'amavoka, n'imiburiburi ibiti 5 vy'amavoka. Je mugamparura yuko bari nk'umuryango urimo nk'abantu 5, serugo na inarugo n'abana 3. Mugabo nimba muri abana 8, mu by'ukuri umwana wese n'ibyo umunanira yuko bamuhaye igiti kivoka agitera akagisasira akagikurikirana, hanyuma kibaze gukura yogifungura n'abavyeyi bakacikorako, mugabo kandi n'amafaranga akayaronka. Bimwe byo kuvuga ngo twabuze agakaye twabuze agakaramu, uza gusanga rimwe umuntu agenda kurondera umuhoro awufise ukwaye. None rero twarabonye yuko mu mugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD badufashije kugwiza ivyo biti by'amavoka, mugerageze murabe yuko mukurikirana ayo matuta, hanyuma abene gihugu bose muze mu baronse. Kandi je imbere je nkagira nti muze muhe abari mu mugambo uri ku butegetsi gusa, muze muhe abene gihugu bose atanumwe avuyemwo, kuko iterambere twese turonderera hamwe, iterambere rishikira bose. Mu kurangiza reka tugaruke gato ku makuru nayo yaranze umupira w'amaguru, aho kuri uwa gatandatu nyene habaye urukino rw'umupira w'amaguru hagati y'umugwi w'abigeme bakina mu mugwi wa ESOP FC Femine, basanzwe abigeme biga mu ishure ry'ibisongerezi y'igipolisi mu ntara ya Muramvya, aho bahutanye mu mitwe n'umugwi Umuco FC wo muri komine ya Bukeye. Urwo rukino rukaba rwarangiye ku ntsinzi y'ibitsindo 4-0, ibitsindo 4 by'umugwi Umuco ku busa bw'umugwi ESOP FC, umugwi w'abigeme biga mu ishure y'ibisongerezi mu ntara ya Muramvya. Turabashimiye bakunzi ba Kombizi TV ukuntu mwadukurikiranye kuva mu ntango gushika aho twari tugejeje. Tubibutse yuko ibice bikuru ibice bimwe muzoza murabironka ku chaîne zacu arizo YouTube na Facebook, cyane cyane nk'amakuru ajanye no kwishingira akazi muzoyaronka ku bwishi, aho muzobona abatari bakuko ntubagiye barapresenta ijya migambi twagiye turababwira. Murakoze, ntimwibagire kugira commentaire, mutubwire ibyo mwifuza twobashikirako, kandi musangize n'aya makuru tubashikiriza. Murakoze, muzogire ibihe byiza n'indwi nziza.